Mwese mwahisemo kudukurikira ndabaramukije. Abarundi bo hambere baraha agaciro amazina, ari naco gituma bategerezwa kwita umuntu canke ikintu izina rifise insiguro n'ubushobozi. Ivyo tukabibonera ku mazina bita abana, inzuzi, ahantu n'ibindi. Aho hose baba bafise ico babikurako bitumwe n'imvo zitandukanye. Muri kino kiganiro turabira hamwe n'abatumire inkomoko y'amazina y'ikirundi, yaba y'abantu, inzuzi canke n'ibindi. Muri kino kiganiro ndi kumwe n'abatumire n'abanyeshure muri kaminuza y'u Burundi, bakaba bari mu gisata c'ubusiguzi hamwe n'inyandiko, ico bita traduction et rédaction. Bakaba biga langue et littérature africaines. Dahera ngaha ibubamfu bwanje ndi kumwe na Jeannette Nshimirimana, ndakuramukije ndagwana ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Undi turi kumwe ni Ibrahim Boniface, nawe kaze dusangire ikiyago. Murakoze cyane. Twinjire mw'idonido rya kino kiganiro. Mbega turiko turavuga amazina y'ikirundi yitwa abantu canke ibintu, abariko baradukurikira botahura iki? Jeannette. Tuvuze amazina y'ikirundi yitwa abantu canke ibintu, abariko baradukurikira botahura ko ari amazina y'ikirundi afise insobanuro mu kirundi, kandi arimwo ubutumwa baba bashaka gutanga, kandi arimwo n'inyigisho iba ishaka gutangwa muri ico gihe. Ibrahim Boniface, nakaye kamaro ko kwita izina umuntu, ikintu canke ahantu? Akamaro ka mbere k'izina bita umuntu, ikintu canke ahantu, birafasha ikibano kumenya gutandukanya ahantu n'ahandi, kutayitiranya, gutandukanya umuntu n'uyundi, gutandukanya ikintu n'ikindi, bikaca bifasha abo bantu nyene bari aho hantu kumenya ubutumwa buri muri aho hantu, cyangwa buri kuri icyo kintu, canke buri kuri uwo muntu. Kuko izina yo turiko turavuga kwita izina umuntu, akamaro ka mbere ni ku kibano kiri aho hantu n'abantu bazohashika. Mbega none abarundi bo bakera canke bo aho hambere haheze bafatira kuki kugira ngo bashore kwita izina umuntu? Ubwa mbere barafatira ku rutonde uhereye ku wa mbere gushika ku mwana w'15, no kuvuga imfura bahereye ku mfura. Hakabaho n'abana bavuga ngo n'abana, bamwe bavuga ngo n'abimiziha, abandi bakavuga ngo n'abimiziro, abandi bakavuga ngo n'abamazina. Bagafatira ahavukiye bahatoye, bagafata yavutse mu bihe bimeze gute, yavutse ameze gute. Ibyo byose barabifatirako bakaronka izina bikwiranye n'uyo muntu. Dufatiye ku rutonde vyagenda gute? Umwana w'imfura gushika ku wa 15 bitwa gute? Bwa mbere bwo bw'ico twomenya abarundi, iyo bavyaye nko ku mwana wa mbere gushika ku mwana wa kane babona ko bataravyara. Ego baba ari bake. Bakora kuvuga ngo kamwe n'ubusa ngo bane ni nk'ubusa. Rero bariko baravuga ibintu nk'ivyo, bataguharura neza ku mwana wa 5 bakamwita ngo ni mitarambo. Ku mwana wa 6 bakamwita kari kabura, bisigaye akagira abure uruvyaro nyezina. Bakashasubira bakita uwindwi, bakamwita nyandwi, bakamwita nyamizi, bakamwita kari gwasa, kariwe afatanya uruvyaro rwa mbere n'urugira kabiri, kariho agira shinga imizi mu kuvyara. Afata umunani bakamwita kari minani, w'icenda bakamwita kari nyabenda, uw'icumi bakamwita kari bucumi, cyangwa bakamwita nkwiro macumi. Iryo bararivuga mugabo ryari izina ry'agaheko macumi. Ego yita nkwiro ndarishikije, uw'icumi rero bakamwita kari karenzo, uw'icumi na kabiri bakamwita kari nyobegwa, cyangwa kayobegwa cyangwa bariyobegwa, uw'icumi na gatatu bakamwita niboye. Bavuze niboye, bavuze ati niboye abo nibagezabo. Ego kuvuga baba bakwiye. Nukuvuga bashikije ku bana 10
yavuga ku ruvyaro kuyabandi ko ari inyongera w'icumi na gatatu wacavuta niboye abo canke ngo w'icumi na gatatu bakongera akamwita ngo gwakora ngo ndururutse bisigwa ndururutse ku kiriri cy'umuvyeyi bagafata uw'icumi na kane akamwita kebo ariho kajya akantu bita ngo nakibo babikamwo ifungurwa uw'icumi na gatanu nawe akamwita kari nkondogoro nkubiye amazina nkayo. Ego urakoze, eka ngaruke ngaha kwa Jeannette. Jeannette yatubwiye ko abarundi baho hambere haheze bafatira kuri vyinshi kugira ngo bite amazina umwana canke umuntu, twavuze ajanye n'urutonde, mbega ibijanye n'ibihe naho vyagenda gute? Abarundi bo hambere mu kwita izina umwana babanza kuraba mbega uwo mwana yavutse ryari, yavutse mu muryango bimeze gute. Iyo umwana avutse nko mu gihe c'imvura barashobora kumwita kanyemvura, avutse mu ijoro bakamwita kajoro, ari umukobwa bakamwita inajoro, mu gihe yavukiye nko ku nzira bakamwita inanzira, mu gihe yavukiye nko ku ruzi bakamwita izina nyene rijanye n'urwo ruzi, canke mu gihe yavutse mu muryango hari ingorane bakamwita nyene izina rijanye n'iryo ngorane. Barashobora gutora nk'izina bakamwita ngo ntaco bintwaye bivanye n'ubukene buhari, bakamwita arya amazina bavuga bati n'amazina yo mu muryango y'urwanko, bakamwita bareke nsabe, bakamwita urwanko. Kubera urumva abantu baguma bavuga vyinshi mugabo nibareke nisabira Imana. Bakamwita arya amazina ya bampamiye ubusa, barampama, ayo mazina nyene kubera mu muryango haba hari ingorane y'abantu bariko baramuhama. Nukuvuga umwana bamwise izina, bamwita izina bivanye n'ibihe yavukiyemwo n'ukuntu mu muryango babayeho. Mu gihe hari ingorane mu muryango bamwita izina ry'izo ngorane nyene. Mbega none abarundi barayamaze ati izina ni ryo muntu, ariko hariho amazina dufatiye kuri nyene uri kuravuga bita umuntu wumva yuko ndabivuge mu kirundi nyene wumva yuko ari nk'amazina y'igitutsi, arimwe ibitutsi kabwa, musega, muhimbiri n'ayandi. Ivyo vyava kuki canke ariko baradukurikira bo bitahura gute, na cane cane urwaruka ariko ruraruka ubu? Ni ivy'ukuri izina ni ryo muntu, ariko ayo mazina yabakabwa, misega, muhimbiri bararyita umuntu bivanye n'ukuntu umuvyeyi yaba yagiye arabura abana benshi akavuga ati jewe ngomba ndamwite izina ku buryo n'urupfu nigwaza rutazokubaka kumutwara, ruzovuga ruti ntaco nabantwaye. Nk'akarorero muravuze kabwa ati jewe ndurupfu sinotwara imbwa, musega sinokubaka ngo ntwara umusega, manuko n'ayandi mazina menshi. Ariko urupfu ruriho kandi rwarabatwaye. Ego urupfu ruriho, ariko abarundi bo biyumvira ko nibamwita iryo zina ribi canke ry'akantu bafatiye mu rwara ko ruzoca rutinya ruvuga ati sinotwara akantu busa reka mpigire muri beza beza. Ego ariko hari igihe bakwita izina ugasanga koko riragukurikiye. Nk'ubu nk'akarorero umuntu bakamwita kabutuna, bakamwita butindi, magogwa, ugasanga niyo amaze gukura amagogwa agumya mukurikira. Mu kirundi rero izina n'iryo muntu, nico gituma no mu kwita izina umuntu ntibashoka bari mwita kivuka, barabanza bakarindira hagahera imyaka 2 canke irenga bakaboneraho kwita izina umwana. Kubera iki none barindira ko iki batarimwita umwana akivuka? No munsi abagenda kwibaruka umuvyeyi agenda azizina ry'umwana agiye kwibaruka, ariko bumva aho hambere bararindira amezi imyaka. Kubera iki ico gihe cose? Bararindira ico gihe kubera mu kirundi bavuga ni izina ryikuzo, ni izina rizomukuza. Nico gituma barinda bakabona ico azovamwo, bakaraba ko namba ari karakura, bakabona ukuntu ari karagera mu bigero, bagahiza bakamwita izina. Ntibapfa kuri mwita ngo aravutse ngo bace bari mwitoya, barinda kurindira kugira bamuhe izina rizomukuza. Nico gituma bavuga ngo izina n'iryo muntu. Bari guha baravye ukuntu uri kurakura, ukuntu uri kuragenda, kandi bari guhaye wasanga iryo zina muhuye neza, imyitwaro yawe ukuntu umeze wasanga vy'ukuri izina
giwawe ari ryo giwawe kweri nico gituma bacavuga ngo izina ni ryo muntu. none ga Jeannette ntivyashobora gushika ugasanga nk'umwana baravye uko ameze baramwitse izina rijanye nuko akerebutse ariko ugasanga n'umwana ariko arakura mu mikurire yiwe n'umwana atakerebutse ntivyashika bakihenda. Oya ntibihenda gusa icyo novuga nuko umwana baramwita izina ego nkuko bivuze baravye kuntu ameze nk'ubu avukanye nk'akaregeya baramwita buregeya karegeya avutse nk'ukuguru kumugaye bakamwita kaguru ijisho rimugaye bakamwita bujisho nayandi aho uvuze ngo basanga barihenze ni hajya babona baca bamuha iritazirano. Ego muri kino kiganiro kiba yagira ibijanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi muvise ko turiko turabayagira ibijanye n'inkomoko y'amazina abarundi bo hambere bita abana canke inzuzi canke ibindi bintu mwavyumvise rero ko hanini bita amazina abana bafatiye ku bihe canke ingene abana baza barakurikirana ariko rero Ibrahim baravuga yuko umuntu batamuvuga mw'izina twavuga yuko wari umuziro nk'akarorero nk'umwana muto ntiyahamagara nk'umuvyeyi wiwe mw'izina canke witavye Imana ngo ntibamuhamagara mw'izina ivyo hari aho bihuriye hari ico insiguro bifise. Igihugu cyose kigira abana imico n'imigenzo tuvuze ngo umuntu yitavye Imana yuko atamuvuga mw'izina barashobora kuvuga ivyo bintu kugira ngo bareke kuguma bacurira umuryango bareke kuguma bibutsa umuntu yitavye Imana bamwibutsa abantu yasize kuko umuryango urupfu cyari ikintu giteye ubwoba gose kuko mu Kirundi akeshi na keshi bavuga ngo ntibatinya ngo urupfu ariko barababazwa n'ababo iyo bagiye rero baguma basubiramwo ryazina ramenga bariko baramucurira ego ivyuko naho umwana mutoyi canke ugukurira utamuhamagara mw'izina vyo bisigura iki? Ryari nk'iteka canke icubahiro indero y'ikirundi kugira ngo bashoboye kubona uko abantu bagenda barubahana. Ego none ga Ibrahim ntivyashika ko tubona yuko mwavuze yuko ukwita izina umwana bafatira ku bihe nimba hari inzara nimba hari imvura nyinshi canke nimba hari mugwimo no kungena urutonde rw'amazina yakurikirana bega ko hari aho tubona wasanga nk'umuryango wose bitwa izina rya serugo vyo nibiki? Ibi bintu vyuzu ubona abantu bita abana amazina ba se wabo ibintu vyagiye birazanana n'ikizungu ariko mu Kirundi umuntu yabana izina ryiwe bwite kuko izina navuze ubwa mbere ko ari kiranga umuntu kijya cyo mu Kifaransa bita ngo pancarte kikerekana amakuru ajanye n'uwo mwana rero mu gihe bafashe bakakwita izina rya so wawe babanyegeje ubutumwa wewe wazananye kuri inosi wavutse ryari wavutse mu bihe bimeze gute wavutse uri umwana wa kangahe bwo butumwa buba bwose baba babunyegeje kuvuga nta zina na rimwe mu Kirundi ryapfa kwaduka ryaba rifise ico rivuyeko rikaba rifise n'ubutumwa. Ego urakoze cyane Jeannette. Ego ngerageje kumwunganira burya gufata umwana ngo aravutse uciye umwita izina rya sekuru ajya n'amakosa n'amakosa kuko igihe sekuru yavuka ibihe yavukiyemwo uwo mwana nawe sivyavukiyemo. Yego umwana avutse raba novuga ati raba igihe avukiye urabe nibihe avukiyemwo ivyo murimwe mu muryango uheze rero umwita izina. Ariko Jeannette birashika ukumva ngo umuryango wo kwanaka bagaca bamenya yuko ari uriya mushinga ntahe ivyo none namakosa? Oya ivyo samakosa kuva kera narindi n'ubu birahari baravuga ngo ujya akomoka mu muryango w'abandora nk'akarorero kuko sekuru wiwe yitwa bandora canke sekuruza wiwe yitwa bandora mugabo guca ufata umwana avutse ejo nguca umwitwa bandora ayo n'amakosa
namakosa kuko umwise izina rya sekuru nawe bari mwise bafise ico bafatiyeko. Canke ababikora ni kubera nkuko Ibrahim yabivuze ati ni kubera hagiye haza haraza amajambere. Yego nico nyene kuko haraje amajambere uza wumva ngo je twitiranwe n'umwanya wanje vyonezera nayo majambere nyene yaje nkuko yabivuze ivyo bitanguye kuza kuva aho abazungu baziye nayo mu Burundi bwa kera ivyo ntivyari biriho. Ariko amajambere ntaco aza kwicara ico yoba aza kononera imico n'akaranga vy'u Burundi vya kera neza cyane. Ayo majambere ubona yaratumye imico n'akaranga vy'u Burundi bisa n'ibititutse. Nk'akarorero jewe ngiye ahantu mu muryango nkumva umwe yitwa Sinzobatohana uwundi bavuge menshi ayo mazina nyene ugiye urumva uko nyene ndashobora guca mvuga ati muri uno muryango iwanyu bimeze uko sinshobora kubaza ati mbega muri uno muryango wanyu hariho urwango nca numva ko ruhari kuko nca numva yuko ayo mazina babise arerekana vy'ukuri yuko uwo muryango wanyu urwango ruhari. Nico gituma rero novuga ati aya majambere yaciye azashafata bwa butumwa bwari mu mazina erega hajya kwita izina umwana n'ubutumwa butanze nk'akarorero hariho umuntu yiswe izina ryiwe umwana wa mbere amwitwa nibivugire ubundi wa kabiri ariko urumva mu muryango ko harimwo ibintu by'insakunsaku agira aravyero wa kabiri kubera yabona umenga n'umuryango wiwe bariko barawugwanya aca mwita mukorumbone. Urumva yuko yaciye atanga message yo kuvuga ati nibamurekere umuryango mugurumva niyo aca afata ya mazina yiwe agacavuga iyo babana biwe abita amazina ya basekuru hariho message azoba ashatse gutanga n'ubutumwa azoba ashatse gutanga atazobatanze. Ni vyiza yuko umwana umwita izina ryiwe bwite none wotandukanya umwuzukuru na sekuru gute bose bitirana baca babatandukaniza kuri ya mazina bita amatazirano. Ajya amazina y'abatazirano ntaguciriyemwo ajya nayo nyene azanywe n'ibihe nayo nyene azanywe ku muzo w'abazungu nkuko umuntu ashobora kwitwa ngo Shimirimana Janete kera ntivyari biriho nk'ubu bari gupfuma banyitwa Shimirimana bacanke bagashira kirindi ati sibo niyo Shimirimana. Iryo niryo zina ryemewe. Ayo yandi y'igifaransa ayo azanywe n'abazungu. Ego mbega none ga Janete mu kwita amazina abantu haraho bitandukaniye no kwita amazina inzuzi canke ahantu canke n'ibindi bintu. Novuga ati cyane birafitaniye isano kuko no mu kugira bite izina uruzi baba bafise ico babikuyeko ntibarubona ngo bace bagwita izina. Nk'akarorero barashobora kwitwa izina uruzi bafatiye nko kubitungwa birisha novuga ati mwako gacungararo kari mu ruzi bakagwita urwo ruzi nka Kimiramfizi kuvuga ngo aho hantu baba barabonye yuko ari ahantu hashaya cyane hari ibyondo byinshi ku buryo imfizi niyajayo izotinyikirayo ikimigwa. Uruzi rurabaho no ego ruriho mu Rutovu hari ibururi rurahari bakagwita Kanywampene kuvuga ko nakuzi gatoya kandi kaga haja y'impene gusa inka igiyemwo yocinyikirayo kandi bagafatira no ku ibiti biba biri ngaho hantu bakagwitanya gisuru kubera haba hari ibiti byinshi by'imisuru bagafatira no ku ivyatsi biba biri muri ako karere urwo ruzi ruba rurimo bakavyitwa ruramba kubera haba hari ivyatsi vy'iramba ivyatsi birura cyane kuvuga ngo inka niyagenda bakayiragira aho hantu ivyo vyatsi ikabirya naho nyene izoca ipfa ivyatsi vy'iramba ni ivyatsi birura cyane ku buryo bivura inzoka ku bantu babizi ngo biravura inzoka uri kuraribwa ukavuga utiramba ukagira imana ukayinywa ziba zikize. Nico gituma kwita amazina abantu no kwita amazina inzuzi birafitaniye isano kuko naho nyene n'ubutumwa baba bashatse gutanga no mu kwita inzuzi kuko nibavuga ruramba ntuzojana y'inka yawe uzoce wumva ko hariyo iramba. Ego Janete arajeje kutubwira ibijanye no kwita amazina inzuzi kwita ahantu naho na cane dufatire ahantu tuzi kuva kera mu Kirundi Burundi bwa Nyaburunga ahantu navyo nyene
ni bwa butumwa nyene canke ari ikindi bafatirako mu kwita amazina. Kwita ahantu amazina no kwita abantu amazina birafise icyo bihurirako, kudapfa kwita izina ariko bakita izina hari ikintu bagomba kubwira abantu. Mvuge nk'akarero nk'ahantu bahise nk'inyabutare, aho hantu iryo zina ntibapfuye kuryita uko nyene, n'ahantu hagumye hari bibuyebuye. Aho hantu rero bahise Nyabutare, ubwa mbere harimwo ijambo urutare, barekanye yuko aho hantu naho hameze uko urutare niwe nico kibuye kinini, nivyo n'ahantu hari isigumye y'ibibuyebuye. Yego rero n'ahantu bavuze ngo bagomba bahite hano, bavuze nk'akarero bavuze ngo ibubanza bashe bakerekana yuko ari ugutangura, bakerekana hakabati niho igihugu gihera, n'intara igihugu giherako. Rero iyo bariko baravuga ati ahantu hisiziniriye, ntibapfa kwaduka ngo baryite, biba rifise icyo risigura, nuko batagira barabaza abatama ba kera, nuko bariko barahera wowe usanga baza ati ahantu bahise uku kubera uku kubera sokuru bahayitwa uku. Hakaroro twavuze nk'umwonga bita jiji, hajya n'ahantu hari umuryango w'abajiji. Rero mu gihe bahise uko, hari n'igihe usanga umwonga ari umwonga mugabo muri uwo mwanya nyene ugasanga baci bawitirira ahantu bivanye nuko aho hantu hameze. Mbega none ntugwaruka uriko ruraruka ubu badatahura igituma aha hitwa uku canke hariya hitwa kurya canke n'aya mazina y'abantu. Runo gwaruka twovuga yuko ari ikirundi kiriko novuga kiriko kirataka novera, kuba hariko hararuka urwaruka batamenya ko na cane cane ibintu vya kera. Kwa mbere twovuga yuko Kirundi gitera gita akanovera, ko cyo twamaze kubona cyoco mu Kirundi ibintu byose amajambo yose tuvuga yarimwo imico n'imigenzo. Rero mu gihe bariko baramenya indimi gusa zo hanze, baciga inkomoko y'amajambo y'Ikirundi, bataza baravugana n'abatama hajya bafise ubutunzi bwishi mu mutwe, Ikirundi kiriko kirata akanovera, kandi n'igihugu cyo mu mutima kiko kirahera. Ko ari igihugu kiboneka n'igihugu kiri mu mutima w'Abarundi kiko kirahera. Mukanya natubwira uko vyokosorwa kugira ngo bagumane na dukeyi. Nze ngaha kwa Jeannette, mbega Jeannette uravye uko Abarundi bo hambere bita amazina abantu na cane cane abantu, ukaraba nuko abubu bita amazina abana babo, hariho novuga ubudasa ubwo baburi he canke umwihwezo wawe nuwahe? Jewe ndiko ndaraba ukuntu Abarundi bo hambere bita amazina n'ukuntu Abarundi bubu bita amazina abana babo, hariho itandukaniro rinini cyane. Nk'akarorero dufatiye ku mazina yo muri kino gihe, hariho umuntu ashobora kwita izina umwana wiwe utona mubaza n'insiguro yaryo ngo arimenye, ko ashobora kuba yararyumvanye umuntu, ko ashobora kuba yararisomye mu gitabu, ko ashobora kumva yararyumvanye nk'umuzungu kanaka agaca nawe agita umwana wiwe. Ariko twibuke yuko hambere hahise siko vyari biri. Kugira wite izina umwana wawe, wewe wari mwitwa bivanye n'umuryango uvukamo, bivanye n'ukuntu bayeho, bivanye kandi n'ibihe uwo mwana yavukiyemwo, canke bivanye n'ukuntu uwo mwana yavutse. Ndavuga nk'akarorero, urabona ubu unye dufatiye uku kuntu numvuga ati turiko turatera imbere mu bintu vyo kwemera. Ibintu vyo kwemera navyo ni ibintu kwemera Imana, gusenga ni ibintu bituma kandi ibintu vyo kwita amazina biriko biratutuka. Uko kumva umwana wawe ni wamwita sinzobatohana, ucumenga umwisi izina ntirija ku Mana. Kandi ubu mu kwita amazina cyane cyane aya mazina y'Ikirundi benshi bayabisa bisunze Imana, ariko kera bari bazi Imana, ariko kandi n'ayandoramana yari ahari, mugabo bobo bayakwita bisunze n'ukuntu babona ibintu mw'ico gihe. Kuko Abarundi ba kera n'abantu bambere bari baciye ubwenge, ntibari barize, ntibari bazi kwandika no gusoma, mugabo barashobora gutorera izina umwana kandi ugasanga iryo zina koko
niryo muntu riramukujije. Rero ico novuga kuri ico, ubu mu kwita amazina ntibayabita ngo umuntu arashobora kwitwa izina mugatari ryo zina ryiwe. Nkaje nkashobora kuba nitwa Shimira Imana muga atari Shimira Imana koko, nakamenya muhora mubibona, ugasanga umuntu bamwise igira neza cyangwa ugasanga bamwise gumusenga, mugabo uwo muntu ntiyigera asenga. Bamwise gumusenga mugabo ntiyigera asenga. Muga twibuke mu misi hetse bari kwisenga ni mu mutima Janete. Ego gusenga ni mu mutima, ariho gusenga birabonekera kandi no mu bikorwa. Yego nico gituma rero ubu ubayabita bisunze, novuga ati bayeshi bayabita bisunze aho bageze mu kwemera, ariko kera bayakwita bisunze ibihe baba barimwo n'ukuntu umuntu aba yavutse naho aba yavukiye. Ega Janete, turiko turasozera, abarundi bafatiki kubijanye no kwita amazina abana babo, ufatiye uko kera vyakorwa ugafatira nuko uno musi bimeze. Ego gatoya nsubiye inyuma gato, nashaka mvuge ku kintu wavuze ngo ugwaruka gubu ngo ruriko ruraruka ngo ntiruheza ngo rumenye ngo igituma ngo bise ayo mazina. Mu bisanzwe igituma novuga ati rutayamenya, ntigwita akaranga, ntigwitaho imico n'imigenzo y'u Burundi. Aho gufatira ku mico n'imigenzo y'u Burundi, ruja gufatira ku mico n'imigenzo y'abanyamahanga. Nirusubize nago nyene amaso inyuma, rumenye ko imico y'abanyamahanga n'imigenzo y'abanyamahanga ataho bihuriye n'imico y'u Burundi. Ikindi naco abarundi bofata nuko bogaruka ku gashitsi, bakagaruka ku muzi wa kera, bakamenya ko ego ni vyiza kwita amazina aja kumana abana babo, ariko kandi no kumenya ko izina uhaye umwana riba ririmwo ubutumwa uhaye abantu. Kuko urashobora kwita izina umwana ugasanga mu muryango barakubashe, ugaserura kandi n'iciyumviro warufise ku mutima warufitiye abantu biciye mu izina uhaye umwana wawe. Ego nibagaruke ku mico n'imigenzo ya kera, bareke gufata izina bumvise mu mahanga ngo bace baza bagite umwana wabo, ahubwo barabe mbega umwana wanje avutse ryari, habaye iki, hameze gute, baheze rero biyite izina umwana. Murakoze. Ku buryo bubandanya banabita n'aya mazina, twovuga ko usanga abarora ku bitutsi, sembwa, muhimbiri, ivyo kumbure ngira ngo ko bamaze kumenya ko urupfu ruriho, ngira ngo ayo boba barayihoze. Ego murakoze, kubera urumva ivyo vya kabwa muhimbiri kwari kutamenya. Mugabo umwana wawe ni wamwita sinzobatohana mu gihe abantu novuga ati baguhanze baguma bakugwanya, ntakosa ririmo. Kandi ikindi gufata ngo umwana wawe ngo mwite ngo gift ni giki iryo si izina, nakagaruke ni kado mu gifaransa, sinzi cyo buvuze. Umwana wawe mwite zina ry'ikirundi, ushaka umwite rimwe hako ufata ngo ufata ngo ya mazina ngo bonere ya basi ntacyo, mwite Munezero, Shimira Imana. None iryo si izina rikwiye, apana ko umva amazina y'icyongereza. Ona abavyeyi bacu ntibize, baca babazanira rero ya mazina y'igifaransa, akaba ariyo baca batuhikwa. Ugasanga bigenze zomwita je umwana wanje Shimira Imana. Ego umwana wanje azokwita Kabura Shimira Imana, kandi rizoba rikwiye. Nibaze nta muntu azoza kumpaririza, kuko jewe nzoba mfise igituma ndari mwisi, kandi nzoba nkurikije imico n'imigenzo y'igihugu yamyiranga basokuru bo hambere. Ego nzobikurikirana, nzora ego uzobiyaba nzobikurikiza. Ego Prime Boniface, ndangirize kuri wewe, dufatire kuri kimwe wari kuravuga c'ugwaruka no musi ugwaruka bafatiki batahaniki, na cane cane mu kugumana akaranga, imigenzo n'imico vyamye biranga Uburundi bwa kera. Bwa mbere bwo nuko bacovyishoboza ari bonye barakeneye gushigikirwa, agashigikirwa nawo bose babishoboye. Ko ugwaruka ubu turiko turavyihweza, hagati y'ugwaruka n'abatama hari hagatambwe kanini, ntibegeranye ngo baganire. Umenga ugwaruka ruri mu gahugu kago, umenga abatama bari mu gahugu kago. Nibongere begereze ugwaruka hafi y'abatama, bayage bagishwa babariye mu mashuri. Amasaha y'ikirundi yongerezwe, yaba ari umuntu azokwiga siyanse, yaba ivyo azokwiga vyose
icambere bifatire ku mazina ku kirundi abantu umwanya uhagije wo kuvuga ikirundi abantu umwanya uhagije wo kubwirwa amayago kandi igihu kibashigikire ariko Ibrahim amajambere yaraje tubona vyinshi za entrepreneuriat sciences humaines ikirundi ntumva ko ribagiye amasaha menshi hariho ibindi bizoba bifura rega hayo majambere yama yavuga mwebwe twege ntitwemera ko ari amajambere twe tubona ari amajanyu kandi ibi byose biri imbere yacu n'amajambere ibi ni vyiza ariko hari ibindi turaje ukabona umenga n'amajanyuma yego rero turiko turavuga ngo amajambere yaraje uce tureka ikirundi ubutunzi bwa mbere wahagaze mu rurimi urumva ko twamye tubabwira ngo imyonga iyo utaza uwo mwonga ko witwa ruramba uzogenda gushora inka ziwawe na ya entrepreneur warayize ushora yinka hari uruzi bita kanyamaganga uzohava ugenda gutwara icombo ugende kudaha amazi y'ukunywa ariko kubera uze ati kanyamaganga kubera ibikoko ariho biga inka ariho ziganga ntuzogenda kuvoma aya mazi rero iterambere rya mbere ribaho rifatira ku mico twahawe n'abasokuru rero ugwaruka rumenyere imico yo kuganira n'abantu bakuze baboneye izuba bamaze kuyenzura mu mutwe mu mashuri bahabwa umwanya uhagije biga ikirundi kugwaruka nta kirundi rukimenya yego Jeannette ego murakoze nanjye nabifise akantu nokongerako nshaka nko gusaba uravuze ngo barashyizeho ngo ma entrepreneuria siasa zimene ni vyiza navyo biratuma umuntu yuguruka mu maso ariko amasaha aruguruka mu mutwe mugabo amasaha y'ikirundi tugiye kubiraba ni make cyane rero namba babona yuko ati ni twongereza ikirundi hariho byinshi tuzoba duhevye nibaguza amakrebe yigisha ikirundi yigisha ivy'imico n'akaranga hanyuma ugwaruka nago norutumira rero guzoca ruhurumbira ayo makrebe yigisha ivy'imico n'akaranga kandi nubwo gwaruka nyene ndarutumurira kwemera kuyaga n'abasokuru kuyaga n'aba bavyeyi bacu novuga ati aba bayinakuru bacu basokuru bacu twemere tugende hariya ku gatumba nyene twicarane batuyagire hama ivyo batuyagiye natwe duheze dubishire mu ngiro ntitubigumize mu majambo gusa duce tubishira mu bikorwa murakoze cyane ni no kuri izo mpanuro zanyu cendangiriza ko kino kiganiro kiba yagira kubijanye imico n'akaranga vy'igihugu cacu mwumvise rero yuko abarundi bo hambere mu kwita amazina abantu canke inzuzi canke ahantu baba bafise ico bafatirako na cane cane tukabibonera ku mazina bita abantu ko ahanini bafatira ku bihe canke bagafatira ku rutonde mwumvise rero ko n'abarundi bavuze ati izina ni ryo muntu rero ugwaruka twese tugamagarirwa ku kwama dushira imbere akaranga k'igihugu tukabigendera tukaganira n'abasokuru bacu kugira ngo batwereke umwongo uhuma n'udahuma mwakoze rero mwese mwakurikiye kino kiganiro shimire n'abatumire twari kumwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi biga mu gisata c'ubusiguzi n'inyandiko traduction et rédaction ni muri langue et littérature africaine Ibrahim Boniface ndagushimire ko witavye ubutumire bwacu muri kino kiganiro amwe turabashimiye kwa mwatwimbe ko mwadutumira ego Jeannette Nshimirimana nawe ndagushimiye ku ntererano zawe muri kino kiganiro ego murakoze cyane natwe turabashimiye no hanyuma muzosubire mu dutumire tuzogamburuka namwe mwese mwariko muradukurikira ndabashimiye naho ubutaha